Amahoro y'Imana abane nawe nshuti mwene data n'ubuntu budasanzwe Imana ikugiriye bwo gushobora kuba ushobora gukurikirana buno butumwa bwiza. Iki ni ikiganiro ubushobozi bw'ijambo cyangwa se power of the words. N'ubuntu budasanzwe ndagushimiye wewe ushobora kumviriza buno butumwa bwiza, kumva buraguhezagiye, hanyuma ukabusangiza mugenzi wawe. Niwasangiza buno butumwa bwiza mugenzi wawe, ntabwo uzobwize ikintu kibi. Nimba uri kurabukurikirana kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa ku yindi platform, ariyo hose urashobora kurungikira mugenzi wawe. Nimba wahezagiwe, hari abantu benshi bari mu bihe bitoroshe, hari abantu benshi bari mu byaha bataramenya Kristo, bakeneye kumva ijambo ry'ubugingo rikabagerako rikabashikako. Rero ni byiza yuko fasha kuvuga ubutumwa bwiza mu gusangiza bagenzi bawe. Telefone yawe ishobora kuba idakora share cyangwa se ngo ushobore kugira ibindi, ariko urashobora kugira screenshot ukarungikira abandi cyangwa se ugashaka kuri stati yawe kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza. Hari ibintu byinshi dupartaja kumbure bitagira ico byungura ubuzima bw'abantu, bitagira ico bizana mu buryo bugaragara cyangwa se bw'imhemo mu buzima bw'abantu, ariko ijambo ry'ubugingo ntiriteye isoni, ijambo ry'ubuzima ntiriteye isoni. Ushobora kurisangiza abagenzi bawe kugira ngo nabo bashobore gushikirwa n'ijambo n'ubutumwa bwiza. Niba gikora rero uzoba ukoze igikorwa ciza kandi igikorwa civuga butumwa. Mwami Yesu aguhezagire wewe ugiye kugikora. Ndagushimiye cyane gose. Shaka kuri kuranabwumviza kuri WhatsApp, rungikira abagenzi bawe, uhereze bagenzi bawe nabo bashobore gufashwa n'ubutumwa bwiza. Ndanezerewe cyane gose. N'ubuntu budasanzwe Imana yongeye kutugirira. Jewe muri ko murumva nitwa Nitezwera Justin, kabarije musanzwe ndabashikiriza kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Hari amajambo tumaze iminsi tuganiraho, amajambo atandukanye twaganiriye ku mpemu. Ushobora kuba waradukurikiranye cyangwa se ariho ugidukurikirana uyu munsi. Twaganiriye ku mpemu zitandukanye zigiye zigize isi y'imhemu. Hari zo twaganiriyeho ko muri zo tutashoboye kugeraho, tuzoshobora kuzibandanya ikindi gihe, ariko ku mpemu twaganiriyeho kandi benshi bagiye bambwira ko bashoboye kuyirwanya kandi yari yabafashe. Ni mpemu y'ubwoba, ubwoba bw'ubuzima, ubwoba bw'ibintu bitandukanye, ubwoba bw'ivyo abantu bumvise, ubwoba bw'ivyo babonye, ubwoba bw'ivyo bariko barabona, ubwoba bw'ivyo bariko barumva, ubwoba bw'ivyo bariko baragenderamwo. Hanyuma iyo mpemu twaravuganye ko itera paralize yo mu buryo bw'impemu, gashobora guparaliza umubiri, gashobora guparaliza impemu yawe, gashobora guparaliza umutima, ukumva umenga ibintu vyahagaze. Hari abantu bategwa n'impemu no kwita impemu ya depression. Impemu ya depression ni impemu izanana n'ubwoba, ku buryo wumva umenga nta kindi kintu kizoshobora kuba ciza mu buzima bwabo, nta kindi kintu kizoshobora kuba cy'umumaro ku buzima bwabo. They are hating everything. Ibintu byose baravyanse. Nimba ari umuntu yamukomerekeje akaca yumva ko abantu bose ari babi, nimba vyarashitse umuntu akamutsitaza akaca yumva yuko hari ivyo adakwiye gukora. Hari abantu rero benshi banakomerekeye mu nzu y'Imana, ugasanga akomerekeye mu nzu y'Imana cyavuga nti sinzosubira. Nagira ndakwibutse yuko agakiza ari ku giti cy'umuntu, gukizwa no kugoroka no gutungana ni ku giti cy'umuntu. Niwagororoka nta muntu n'umwe uzoba uri kurafasha, uzoba uri ko wigirira neza wewe ubwawe ku giti cy'iwawe. Rero ugororoke ku bwawe, ukizwe ku bwawe, kandi utungane ku bwawe, kandi usenge Imana ku bwawe. Rero izo mpemu zitandukanye zigenda zifata abantu zikabashira kure y'ubwiza bw'Imana, zikabatandukanya na Kristo, zikabatandukanya n'ubwiza bw'Imana, zikabashira kure kubera ko bagize ubwoba. Hanyuma ugasanga bari kubegera kure y'ubwiza bw'Imana buke. Imana igoye gutsinda iyo mpemu n'inyuma ya zeri irakora. Ndakwibutse yuko nta kintu gishobora gupfa ku rugezo Imana irashobora gukora. Ikintu cyose Imana irashoboye kugikora. Imana irashoboye kugikora. Icyo Imana idashoboye gukora, it does not exist. Ntabwo kibaho icyo Imana idashoboye gukora kugira ngo itabare umuntu. Imana idufashe kandi tabare cyane gose. Uyu munsi rero Imana yashize ijambo ku mutima wanje. Hari ijambo Imana yashize ku mutima wanje. Hari ariko ndasenga mvuga ngo Mwami gira subire guhagarara imbere y'ubwoko bwawe, gira icyo uvuganye n'umutima wanje, ushobora kuganiriza ubwoko bwawe. Imana irambwira ngo mbwire abantu rino jambo yashize ku mutima wacu tugiye kuganira. Ntube kure, ukurikirane
kandi ndazi niwizera ukaduza ukwizera ku mutima wawe, Imana iragukorako, Imana irakugenderera. Icambere, it is God who will do it. Imana nizobikora, Imana nizokugenderera. Ivyo ubona ko bidakunda mu buzima bwawe, Imana irabishoboye. Ivyo ubona biguteye ubwoba, Imana irabishoboye. Imana irabishoboye, kandi Imana irabishoboye. Imana irabishoboye. Wizere, duze ukwizera kwawe, ubandanye urugendo. Don't fail. Ntushire umutima wawe kure y'Imana, bandanya gukora, bandanya gusenga. Imana irashoboye. Nagomba rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri. Abami ba kabiri igice caho ca gatatu, turasoma duhereye ku gice ca 17. Turasoma duhereye kuri 17. Avuga ngo kuko uko ariko Uhoraho agize ngo nta muyaga muja kubona canke ngo mubone imvura, ariko iki kiyaya kizokuzuramwo amazi, munywe mwebwe ubwanyu mushoreye n'inyungu zanyu, kandi ivyo si ikigoye kuhoraho, mbere azogabura abanyemowabu mu maboko yanyu. Ijambo nagomba yuko duhagarara ko ivyo si ikigoye kuhoraho, ivyo si ikigoye kuhoraho, ivyo si ikigoye kuhoraho. Hano Abisirayeli bari bagiye ku rugamba, ari abami batatu, noneho baragera ahantu baterwa n'impemu y'ubwoba, baragira ubwoba, baravuga ngo Uhoraho ntiyatugabuye mu maboko y'abansi bacu ngo bashobore kutugirira nabi, kandi Uhoraho ntiyari yabagabuye mu maboko y'abansi babo. Ariko impemu y'ubwoba irabatera, impemu y'ubwoba imaze kubatera baragira ubwoba, ariko bavuga ngo nta muvugishwa n'Imana twoba twagendanye ku rugamba batubwire iby'urugamba ko ruza kugenda, atubwire ibyo ijuru ryategekanyije kuri runo rugamba, atubwire ibyo ijuru rigomba gukora ku buzima bwacu. Noneho baramuhamagara umuvugishwa n'Imana, araza, amaze kuhashika arasenga, arababwira nimuhamagare umuririmbyi aze gucuranga. Amaze gucuranga, impemu y'Uhoraho iza kumuvugishwa n'Imana. Umuvugishwa n'Imana aravuga aya majambo, niyo yaciye avuga ngo muri kino kiyaya nta muyaga muza kuhabona, kandi nta n'imvura iza kuhakoroka, ariko Uhoraho araza kuharema amazi. Haleluya! Uhoraho araza kuharema amazi. No wind and no rain, but God is going to create water for you to drink. Nta muyaga uza kuzana amazi, nta n'imvura iza kuzana amazi, ariko Imana iraza kuharema amazi yo kunywa. Imana iraza kuhashira amazi, muranywa, n'ibyo muhetse binywe, n'ibibahetse binywe, n'ibyo mutwaye binywe, n'ibyo mushoreye binywe. Imana iraza kuhashira amazi. Imana idufashe cyane kandi yahabwa icubahiro. Nagira ndakubwire kuri no jambo nagomba kuganiraho ni ivyo si ikigoye kuhoraho, ivyo si ikigoye kuhoraho, ivyo uri kuracamo si ikigoye kuhoraho. So rino jambo ngomba ko turihagarara ko ari Imana yashize ku mutima wanje. Ngo nigeze gusoma irambwira ngo ivyo si ikigoye kuhoraho, ari nibyo nyene ndiko ndaganiraho. Ndarisomye, Imana imaze kurimpa, nararigiyemo ndarisoma, numva Imana irikirarishira ku mutima wanje cyane gose. Nta situation nimwe Imana idashoboye gukora. Ndagomba rino jambo mu gihe uri kuraryumviriza uza no kwizera kwawe, ukure amaso kuri bya bindi bari kubakubwira ko bidakunda, ukure amaso ku majwi ariko araguca intege, ukure amaso ku byo ubona bigoye, ukure amaso ku byo wumva bidashoboka. Uduze ukwizera kwawe, umutima wawe ubwire ntimutima wanje ibyo wifuza si ikigoye kuhoraho, aho wifuza kugera si ikigoye kuhoraho. Nibyo Imana Yesu Kristo yaradusabye gutera intambwe imwe, ariyo y'agakiza no kugerageza gukora no kugerageza kurondera. Let's go, tugerageze gutrayinga. Nimba vyanse for the first time, believe me and believe in God. I tell you, ivyo si ikigoye kuhoraho. Imana irashoboye gukora ibiruta cyane n'ibirengeye cyane ivyo uri kurashobora kwiyumvira. Kandi hepfo gatoya kuri 18 haravuga ngo kandi Uhoraho azogabura
buriya bwoko mu biganza byanyu. Uhoraho azogabura abanyemowabu mu biganza byanyu. Nagomba ndagusengere, birashoboka yuko hari igihe kininiya, birashoboka ko hari igihe kitari gitoya Satani yatwaye ubuzima bwawe, Satani yayiganjije ubuzima bwawe, ariko reka Uhoraho yongere gukora ikintu mu buzima bwawe. Kandi ibyo si ikigoye kuhoraho, kuguhereza amafaranga si ikigoye kuhoraho, urayarondera bikanka, ariko for this next opportunity guca inzira z'amafaranga si ikigoye kuhoraho. Imana kugukiza si ikigoye kuhoraho. Unyumve neza, sindiko ndavuga ku mwana w'umuntu, ndiko ndavuga kuhoraho, kuko isi n'ibiyuzuyemo byose n'iby'Uhoraho, ibiri mu isi byose n'iby'Uhoraho. Uhoraho ashoboye gukoresha umutima w'uriya muntu ubona umenga uragoye, akawukoresha ukoroha ugaca bugufi, agashobora kukunoma. Uhoraho ashoboye gukoresha ya mitima ubona idaciye bugufi igaca bugufi. Uhoraho ashoboye kugenda muri ujya muntu ubona umenga ntibikunda. Uhoraho ashoboye kugenda kuri wa muryango udashoboye kudodorako akawudodoraho, akakwiyumviraho. Uhoraho ashoboye kugukuza, Uhoraho ashoboye kukuduza, Uhoraho ashoboye kuguha amavuta, Uhoraho ashoboye kuguhereza ubushobozi, Uhoraho ashoboye kuguhereza imbaraga. Ariko question ni imwe, koko uramwizeye? Mushizeho umutima, mushizeho ubuzima, mushizeho ibyizigiro, cyangwa uri kuracika intege, cyangwa uri kuragira ubwoba? Ariko nagira ndakubwire, I come to you in your life, nongeye kukubwira ngo ibyo uri kurabona mu buzima bwawe si ikigoye kuhoraho, si ikigoye kuhoraho, si ikigoye kuhoraho. Uhoraho kukuduza si ikigoye kuhoraho. Kumbe ni ikigoye kuri onkle wawe, ni ikigoye ku babyeyi bawe, ni ikigoye ku nshuti zawe, ni ikigoye kuri wewe ubwawe, ni ikigoye ukoresheje logique n'ubwenge bwawe, ni ikigoye. Ariko kuhoraho si ikigoye, kuhoraho si ikigoye, kuhoraho si ikigoye, kuhoraho si ikigoye. Niko Imana yambariye nze kukubarira yuko ibyo ubona umenga Imana yokora, warakoze ibyaha byinshi. My goodness, warakoze ibyaha byinshi, uragirizwa ibyaha, amajwi menshi arakwagiriza ibyaha, amajwi arakubwira ko utazoharirwa, wararozwe ku buryo buteye ubwoba, ubuzima bwawe buraboshwe n'impwemu z'uburozi, aho uri hose wikanga kuboshwe. Reka ndakubwire, hariyo umuntu arogwa ku rugero abibwirwa kenshi cyane, nawe akagera ku rugero rwo kwiyumva yuko koko aboshe kandi arozwe ku rugero rurenze rw'abandi bantu bose bashobora kuba barozwe. Hanyuma rero agatakaza ibyizigiro, agatakaza ubuzima, agatakaza confidence, ari mu nzu yicaye ari ku kazi ahantu hose akumva yuko aboshwe kandi aroze. Ariko nagira ndakubwire, kubohoka si ikigoye kuhoraho. Imana ifise ubushobozi buruta cyane kandi burengeye, kuko ushobora kubuyiyumvira, kuguhereza amavuta. Wewe uri umukozi w'Imana, wewe uvugira Imana, wewe uhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, si ikigoye kuhoraho. Gira umutima wejejwe gusa, urondere mu nyonga zayo, ukore ya ntambuko imwe nababwira nk'itangura yo gusenga no kwihangana no kurindira ubwiza bw'Imana no guhagarara neza. Ibindi byose si ikigoye kuhoraho. God will do it for you, God will do it for you, God will do it for you. Ibyo ubona bigoye, ibyo ubona bidashoboka, ushobora kuba urwaye urembye, nta ndwara Imana idashoboye gukiza. Imana irashoboye gukiza amakansi y'abantu benshi bumvise nta nyinshi cyane yagiye ikiza. Imana irashoboye gukiza amadiyabete, Imana irashoboye gutanga urubyaro, Imana irashoboye gushyiraho ibitariho bikabaho, Imana irashoboye gutanga amafaranga, Imana irashoboye gutanga agakiza, Imana irashoboye kweza umutima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho umutima w'umuntu ushobora kwirabura ukirabura ugasa na tsiritsiri, ariko amaraso ya Yesu Kristo arashoboye kweza uwo mutima ugasa na sheregi. Amaraso ya Yesu Kristo arashoboye kweza uwo mutima ugasa na sheregi. N'umuririmbyi yarabiririmbye. Reka ndakubwire ngo there is nothing blood of Jesus cannot do, there is nothing power of Jesus cannot do. Nta kintu ubushobozi bw'Imana udashoboye gukora, Imana irashoboye gukora, kandi Imana irahambaye. Baca baratimba baravuga ngo ko Imana itubwiye yuko izoshira amazi muri kino kiyaye, reka tuhagume. Reka ndakubwiye, nimba Imana ishoboye byose, nimba Imana atari ikigoye kuri yo, ntupange kwigirira nabi, ntupange kwiyahura, ntupange gusubira inyuma, ntupange kwitandukanya n'inshuti zawe.
ntupange kuja mu vyaha, ntupange kwihebura, ntupange kubivamo. No. Ntumanike amaboko, ibyo si ikigoye kuhoraho. Ntuwigirire nabi, ibyo si ikigoye kuhoraho. Si ikigoye kuhoraho. Imana irashoboye, Imana irahambaye, Imana irakomeye, Imana irashoboye gukora ibyo wewe udashobora kwiyumvisha. Kumbure n'ikigoye kuri wewe, kumbure n'ikigoye ku nshuti zawe, kumbure n'ikigoye ku byo uri kurabonesha amaso, kumbure ubuzima bwawe buri hasi cyane gose, kumbure uri kuragwanya, kumbure nta mahoro ufise mu mutima. Nta muti uzana amahoro mu mutima, ariko kuzana amahoro mu mutima ico si ikigoye kuhoraho. Nta muti utanga umunezero ubaho, ariko kuzana umunezero mu mutima ico si ikigoye kuhoraho. Nta muti uzana urukundo. Niba kubwira ngo hari umuti utanga urukundo, bazoba bariko barakubesha, bazoba bariko barashaka kukwiba. Uzozana urukundo, ariko ntabwo uzozana urukundo ruhoraho. Urukundo ruzozugwa akanya gatoya, ariko ntiruzohoraho. Ariko umuti uzana urukundo ni Yesu Kristo, kandi kuzana urukundo kuri Yesu Kristo ibyo si ikigoye kuri Yesu Kristo. Kuzana umwidegenzo kuri Yesu, ibyo si ikigoye kuri Yesu. Kuzana akanyamuneza, icyo si ikigoye kuri Yesu Kristo. Gutanga uruvyaro, wowe ufise ubwoba bwo kuvyara, icyo si ikigoye kuhoraho. Wowe ufise ubwoba bw'indwara urwaye, kugukiza si ikigoye kuhoraho. Wowe ufise ubwoba bw'ubuzima, ibyo si ikigoye kuhoraho. Ibyo si ikigoye kuhoraho. Turaza kurangiza dusenga, ndagusengera, and I believe that God will do something in your life. Wizeye gutanga akazi, ibyo si ikigoye kuhoraho. Ndazi neza inyuma ya buno butumwa bwiza ko hariho uzova mu kumviriza buno butumwa bwiza n'isengesho tuza gusenga yaronse akazi, Imana yamuciriye inzira. Birashoboka you have been trying for your own effort, kubw'inkomezi zawe zihariye, ariko kubw'inkomezi z'Imana ibyo si ikigoye kuhoraho. Imana irashoboye gukora ibiruta cyane n'ibirengeye cyane ibyo ushobora kwiyumvira. Kubwa Isirayeli gushobora kuva muri Egiputa cyari kigoye, kubwa bano b'Isirayeli kunesha abanyemuwabo cyari kigoye, ariko kubw'Uhoraho, haleluya, kubwa Gidiyoni kunesha abamidiyani cyari kigoye, ariko kubw'Uhoraho yamuhaye inkomezi. Aramubwira ngo Gidiyoni, ntugire ubwoba, ntutinye, genda, nzobana nawe, nzoguhereza inkomezi, nzogukomeza, nzoguha imbaraga unesha abansi bawe. I'm announcing in your life, I'm announcing to you, ndiko ndagutangariza yuko ibyo ubona ko ari kigoye muri wewe wiha Yesu Kristo, wagize ishingiro Yesu Kristo, wagize ubuhungiro Yesu Kristo. Ufise ubwoba bw'amafaranga y'inzu, kuko urihira inzu si kigoye kuri Yesu Kristo. Ufise ubwoba bwo kubura akazi, si kigoye kuri Yesu Kristo. Imana irabwira Gidiyoni, genda ku rugamba, nzobana nawe, nzoguha umugisha, uzonesha abansi bawe. Nawe genda ukora icyo Yesu Kristo ariko arakubwira, azoguha inkomezi kandi uzonesha abansi bawe. Nimba Yesu Kristo ariko arakubwira gusenga, ntunegereje gusenga. Nimba ariko akubwira kwisonzesha, ntunegereje kwisonzesha. Nimba ariko akubwira kuja kuraba umukozi w'Imana, ntunegereje kuja kuraba umukozi w'Imana. Nimba ariko akubwira gutanga, ntunegereje gutanga. Nimba mpemu w'Imana ariko arakubwira kumwizera, kwizera Yesu Kristo, ntunegereje kwizera. Nimba hari icyo Kristo wese ariko arabwira mu buzima bwawe, ntunegereje. Rino jambo rero ndiko ndavuga, iri ry'Imana yampaye ku mutima wanje, sibyo nicaye ngo ntegure, oya, Imana yari impaye ngo zimbwire ubwoko bwayo ko ibyo bariko baracamo atari kigoye kuri Kristo Yesu. Umutwaro ufise ntago ari kigoye, ibyifuzo ufise ntago ari kigoye. Bishobora gufata igihe, ariko ntago ari kigoye kuri Kristo Yesu. Bishobora gutwara umwanya runaka, ariko ntago ari kigoye. Nagira ndakubwire, come on, ushobora kuba warasenze igihe kirekire, ariko nagira ndakubwire, your time is coming. Igihe cyawe kiriko kiragera, igihe cyawe kiriko kiregereza. Don't give up. Ntumanike amaboko, ntiwumvira aya majwi y'abatobiya n'abasanibarati, ariko araguca intege. Igihe Nehemiya yariko arubaka uruzitiro, aruduza, batobiya baraje baramuca intege. Basanibarati barabo bariko baraza kuguca intege, bamubwira bamuca intege. Kubwa Nehemiya kubaka urya ruzitiro cyari kigoye kuri bo, ariko aravuga ngo Uhoraho niwazotuma bikunda. Kandi kukuhoraho ntabwo ari kigoye kudufasha kubaka runo ruzitiro. Kugufasha Uhoraho kubaka uruzitiro rw'ubuzima bwawe si kigoye. Uhoraho agufashe
kubaka uruzitiro rwa famiye yawe. Uhoraho agufashe kubaka uruzitiro rw'umuryango wawe. Uhoraho agufashe kubaka uruzitiro rw'umugwi urongoye. Ushobora kuba uri umuvugabutumwa, kuguha amavuta si ikigoye kuhoraho. Ushobora kuba uri umusenzi, Imana ikongera amavuta yo gusenga. Ushobora kuba uri umurongozi, ushobora kuba uri umwubahwa mu rugero rutandukanye mu buryo Imana yaguhaye. Ushobora kuba uri n'umurongozi mu bintu bitandukanye. Uhoraho si ikigoye kugushoboza. Ndagusengeye ngo Uhoraho agushoboze mu gikorwa cyawe cyose ukora, mu kazi kawe kose ukora. Imana kukudelivra no kugukura ku bushobozi bw'umwijima n'imigozi y'akarandi kuboshe. Si ikigoye, si ikigoye, si ikigoye, si ikigoye, si ikigoye, si ikigoye. God is able to do what no man can do. Imana irashoboye gukora ibyo umwana w'umuntu adashoboye gukora. Imana irashoboye kubohora. Imana irashoboye gukiza. Imana irashoboye gutanga ibyizigiro. Imana irashoboye gushiraho ibitariho bikabaho. Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa, irabatabara, ibahereza ubuzima, ibahereza ibyizigiro. Imana ibongera ingabire y'ubuzima. Ivyo si ikigoye kuhoraho. God is able to do what no man can do. Gira ndagusengere duze ukwizera kwawe, uzane ibyizigiro byawe kuri Yesu Kristo. Ushire umutima wawe kuri Yesu Kristo. Ushire ubugingo bwawe kuri Yesu Kristo. Usengane nanje mu isengesho. Ndizera ko ari cyo Imana igiye gukora. Reka ndakubwiye ivyo si ikigoye kuhoraho. Warahemukiwe cyane. Imana kuguha abagukunda si ikigoye kuhoraho. Imana kuguha abagenzi bazima si ikigoye kuhoraho. Imana kuguhereza inshuti nzima si ikigoye kuhoraho. Imana kuguhereza abagenzi bazima si ikigoye kuhoraho. Imana gushigikira ministere yawe si ikigoye kuri yo. Imana kuguhereza ibifadika si ikigoye kuri yo. Ni ikigoye kuri wewe, ariko si ikigoye kuri Kristo Yesu. Ni ikigoye kubyumvisha. Imana kugumufiance mwiza muzima ni ikigoye kuri wewe, ariko kuri Kristo Yesu ntabwo ari ikigoye. Kuvyumvisha, kuvyakira, kubibamo for you is hard, but for him is easy and simple. Kubwayo biroroshe. Reka rero we byose biramushobokera. Akora ikidasanzwe ku buzima bwawe. Reka ndagusengeye. Mana, uyu mwene data ndamusengeye. Ari mu bihe bitoroshe, ari mu bihe bitoroheye umutima, ari mu bihe bitoroheye ubuzima. Ntabona icafata n'icareka. Yarahemukiwe, yarananiwe kenshi, yaratsinzwe kenshi, yarakoze ibyaha byinshi. Umutima wiwe urihebura, abona ko atazobabarirwa. Ariko amaraso yawe yamenekeye abanyabyaha, yamenekeye abatakijijwe kugira ngo bakizwe kandi bezwe. Kandi n'uyu ari kure, ndamusengera imbabazi zawe zimusange. Ndamusengera ubwiza bwawe bumusange. Kristo Yesu mweze, Kristo Yesu mutungane, Kristo Yesu musange, Kristo Yesu imbabazi zawe zimugenderere, urukundo rwawe rumugenderere, ubwiza bwawe bumugenderere, ububasha bwawe bumugenderere. Mutabare akiri karumviriza buno butumwa bwiza, ariko arasengana nanje. Ndakwiza imbabazi zawe zimubeko, ubushobozi bwawe bumubeko, imbaraga zawe zimubeko. Akiri karumviriza rino sengesho, reka ukuboko kwawe kumusange, kumukorere ibyo atari gushobora kwikorera. Kumusange, kumutabara, kumugeza hatari gushobora kwigeza, kumushikana hatari gushobora kwishikana, kumuteza intambwe, kumuduze ku rundi rugezo, kumushikane mu rundi rugezo rw'ubuzima, kumushikane mu yindi ntambuko y'ubuzima, kumugeze mu yindi ntambuko y'ubugingo. Mwami Imana Yesu Kristo, mutabare, mutabare, mushoboze. Shira amazi ahatari amazi, afise inyota nyinshi, mugirira ubuntu, mutabare. Ubushobozi n'imbabazi byawe birushirize kwa mu buzima bwiwe, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Wifuza guhora urungikirwa buno butumwa, rabe nimero ubona kuri ekra yawe, cyangwa se nimba wakurikiranye buno butumwa kuri WhatsApp, urashobora kutwandikira kuri 69 Itezwera Justin igena ariko ndabashikiriza kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Imana iguhezekere cyane. If you are blessed, sangiza abagenzi bawe. Ndashimiye cyane umuntu wese agira icakora. Power of the world, aho muri hose mudusengera kugira ngo Imana idushoboze, Imana tubashishe, umugisha w'Imana babonekeko. Getros muhamagaye Imana ibitabe kandi ibumvire. Nawe nimba wifuza kwifatanya kumbure natwe
mu kudusengera ubikore. Imana igushoboze. Abasenzi bose badufasha gusenga, God bless you. Abagira ico bakoze mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umurimo w'Imana wegere imbere, ari cyo ukora mu buryo bw'intererano iyo ari yo yose, ndagusaba umugisha w'Imana ukubonekeko. Yesu Kristo aguhezagire, Yesu Kristo aguha umugisha, Yesu Kristo akuzigame wherever you are, aho muri hose, bari mu Burundi no hanze y'igihugu. Yesu Kristo aguhezagira aho uri hose. Umugisha w'Imana ubane nawe. Ndakunezererewe kandi ndakwishimiye, turanezerewe kandi turabakunda cyane. God bless you. Shalom, shalom.